Kuri uyu munsi igenekerezo ya gatanu kwezi kwa Ruheshi umwaka wa 2026 uhuye na mwebwe nk'ishengero rya Pentecote kugira ngo muze kumviriza aho mugejeje ibikorwa kandi kugira ngo muduhe intererano yanyu mu bijanye n'ubutumwa igihugu cadushinze. Twabatumiye kugira ngo tubashikirize bimwe umugwi umaze gushikako muri igikorwa cyo gutoza ukuri ku byabaye mu gihugu, kandi twongere tubasabe intererano yanyu kugira ngo igikorwa twashinzwe tugikore tugiterure twese turi kumwe nk'abarundi bagize ibice bitandukanye bw'ubuzima bw'igihugu cacu. Uruhara rw'ishengero rikarahara mu ruganda ntibacura muri uwo mugambi wo gusubiza hamwe abarundi tubanje gutohoza ukuri ku byabaye. Ishengero ririmwo abantu abo leta yita abenegihugu, mwebwe umunsi mubita abakristo banyu. Abo nibo bari mu gihugu, abo nibo babonye ibyabaye, abo nibo bishwe, abo nibo bishe, abo nibo bakomeretse, abo nibo bagomba kuvugwa, kandi abo nibo bagomba kuvuga ukuri. Ni naco gituma tubahamagarira nk'ishengero rya Pentecote n'ayandi mashengero yose tumaze guhura tuzohora mu misi iza gufata mu ntoke igikorwa mukadushigikira kuko ni canyu. Ishengero imisi yose ubutumwa muhamagarirwa ni ugusubiza hamwe abantu n'Imana. Ntushobora gusubiza hamwe abantu n'Imana utarabasubiza hamwe abantu ubwabo. Naco gituma rya jambo ry'Imana rivuga ngo niba waje gutanga ishikanwa ryawe ushitse imbere yaho ritangira ugasanga ari cupfa na mugenzi wawe, ubanza usubira inyuma uyitunganye na mugenzi wawe. Ntidushobora kuvuga ko twanywanye n'Imana, dushobora kuvuga ko twireconciliye n'Imana, ko twihanye ibyaha, ko twakijijwe. Hari abo twagiriye nabi tutarasaba imbabazi, hari abatugiriye nabi tutaraharira. Mu ishengero biroroha, turashobora kubivuga, mbega mu mutima niko bimeze. Naco gituma dusaba ko abarongozi b'amashengero bugirira uruhara rudasanzwe mu gushikira umugwi, mu kudufasha gutohoza ukuri ko twe turi abantu, kandi igihugu kiduhanze amaso cifuza ko dushika kure. Tuzoshobora gushika kure tutari kumwe na mwebwe ndongozi z'amashengero. Umunsi abari mu madini n'amashengero bahindutse, kuko nta dini na rimwe tigisha ukuri, nta dini na rimwe tigisha guharirana. Umunsi abantu bari mu mashengero bose bahindutse, igikorwa cacu kizokoroha. N'ibitugora bitugora ko amasengero yacu yuzuye abantu bagendana ivyo bikomere, yuzuye abo bantu bafise ukuri banse kuvuga. Umunsi rero ko leta yashizeho umugwi kugira ngo utohoze ukuri ku vyabaye, maze uterere mu gukiza imitima, n'akaryo keza kanyu nk'indongozi z'ishengero kugira ngo mukore gusumba uko mwahora muri iki gikorwa cyo gusubiza hamwe abantu. Kandi gusubiza hamwe abantu ntibishoboka abantu batamenye ukuri ku vyabaye. Kahise ku Burundi kavuzwe mu buryo butandukanye. Umugwi rero washizweho kugira ngo utohoze ukuri nyako ku vyabaye, atacishije inyuma, kugira ngo wa mugani abarundi baca ngutaramunda ugatarura ibiboze, ntihagire ibyo dutaramunda n'ivyo vyaboze muri twebwe tubisohore, kugira ngo urwaruka ruriko ruravuka umunsi ibi bitwabayemo, amagorwa twabonye baze bayabone, bazogere babe mu Burundi bwiza, Uburundi butekanye, Uburundi buba mu Barundi basubije hamwe. Ishengero rya Pentecote mu matohoza mu busevere wakoze rirafise uruhara mu vyabaye mu gihugu, kuko hari abapastori bishwe bagandaguwe, hari abapastori batereye mu bwicanyi bafise uruhara mu bwicanyi. Dufise byinshi byanditse, ariko nitwokorana n'ishengero rya Pentecote umunsi ngo turebe kuvuga abanyeshure bagandaguwe bakugwa mu mashure, les écoles sous convention y'ishengero rya Pentecote mu mashuri atandukanye. Nitwokwibagira no kuvuga ko hari n'abapastori n'abandi bakozi bari muri ayo mashure bashoboye gukingira abana. Ariko tubabwira akarero kamwe ko kuri Sekiremba abanyeshuri barengeje na 40 bagandaguwe mu mwaka wa 1972 bakuwe ku ishure. Dufise n'amafoto yamwe muri bo.
kandi ivyo bikaba vyabaye harimwo bamwe mu ndongo z'ishengero babigizemo uruhara. Iyo rero uyu munsi tubahamagaye tuti nimuze tuganire ku vyabaye, muze tuvugane ukuri, tubabwire tugejeje amatohoza, mwongere muterere nk'ubwo tutamenye, kandi mugire uruhara rudasanzwe mu gusubiza hamwe abarundi, nuko tuba tuzi yuko ishengero ryanyu ryakomeretse, nuko tuba tuzi yuko bamwe muri mwebwe bakoze bigashimwa mu gukingira abandi, ariko kandi tukaba tuzi neza yuko hari n'abandi batadifashemwo neza. Tugira tuti guharirana, kuvugana ukuri nivyo bizokubaka ishengero, nivyo vyubaka iki gihugu.